Ndabaramukije bene data mu izina rya Yesu Kristo. Mudukurikira muherereye ahatandukanye. Unamara va ku mwami wacu Yesu Kristo biganza imitima yanyu. Kaze mu kiganiro mwana kugambi bana buri hafi. Ni kumwe nanje NIZIGIYIMANA Olivier gicano kuri P.T.G.A Ministries. Tugize iminsi turiko turaganira kuri teme ivuga ngo abantu barataye urufatiro rwo kuri RW'AGAKIZA. Tuhagaze ku majambo y'Imana ari muri TIMOTEYO, igice cya TIMOTEYO ibice 2 ku murongo wa 19. Tuyafatikanye n'amajambo y'Imana ari muri ico cete nyene, cete cya TIMOTEYO ibice 3 duhereye ku murongo wa 1 kwa 9. Kaje gusoma amajambo y'Imana amatubandane. Mwatoya muri TIMOTEYO akabiri ibice 2 ku murongo wa 19 aravuga ngo ariko itanguro ry'Imana ryo kubaka ko rirakomeye. Yanditswe k'ikimenyetso ngo uhoraho arazi abiwe kandi umuntu wese avuga izina ry'uhoraho ave mu kugabitanya. Amen. Dushire kaya majambo ari mu gice cya gatatu turi musitahira ku murongo wa 6 tuje kumanuka dushise ku murongo w'indwi. Hari amajambo nshaka kutuganiraho abangwa kuko muri bo harimo abagabo banyengetera mu mazu bagatwara abagore batagira imitima, baremerewe n'ivyaha batwaga no kwifuza ku buryo bwinshi, bamabiga ariko ntabashobora gushitsa kumenya ukuri. Amen. Ariyo majambo y'Imana tuganiraho n'imijambo twese turabira hamwe. Turaganira n'abantu bavuga ko bazi izina ry'Imana, bavuga ko bamenye Imana, bavuga ko bakorera Imana mu buryo butandukanye, ariko byo kuraba uko babayeho usanga babayeho ubuzima buhakanisha canke bubeshuza bimwe bwa ko bizeye. Twahereye ku munsi wa mbere tuganira ijambo ry'Imana riza nk'impanuro kuri abo bantu ko hari ibintu bimwe bakwiye kuvangura, cane ukuntu bitwa kwakorera Imana ariko bakivanga mu bindi bintu bitagira ikimaze, mu bindi bintu by'ivyaha, mu ngeso mbi zitandukanye. Twatari vyiza ariko umuntu agwa kwakorera Imana yoba umuntu afise umutima wejejwe, yoba umuntu yamana umutima wejejwe ata kintu c'icaha yobika umutima we. Nivy'Imana tugomba ko, nivy'Imana dushaka ko, nivy'Imana yifuza kuri umuntu wese. Nimba warakije ukamenya izina ry'Imana rya Yesu Kristo kamwakire Yesu kaba mwami n'umukiza mu bugingo bwawe. Yesu arifuza ko atakindi kintu bamuvanga, arifuza ko bagira umutima wejejwe, yindi migabo yose abikabirangiye gahindukira ko umuntu yahindutse by'ukuri, ko umuntu yakijijwe by'ukuri. Niyo majambo y'Imana tumaze imisi tuganira ko ukuntu Paulo yakareka TIMOTEYO, ukuntu umuntu avuga ko azi Imana akwiye kumera, n'ukuntu mu gihe cyerezo hazaba abantu bafise ibintu bitandukanye cyangwa bafise ingeso zitandukanye ko bitiwe ko azi Imana. Na majambo y'Imana rero dusomye kuri murongo wa 6 n'umurongo w'indwi twebwana kuri uyu munsi. Avuze ngo kuko muri bo harimo abagabo banyengetera mu mazi bagatwara abagore batagira imitima, baremerewe n'ivyaha batwaga no kwifuza ku buryo bwinshi, bamabiga ariko ntaho bashobora gushitsa ku kumenya ukuri. Na amajambo y'Imana n'aba bantu Paulo akabwira TIMOTEYO amubwira ngo hari abantu babagabo baremerewe no kwifuza kw'imitima yabo, ngo abo bantu bama bagenda mu mazu y'abandi bagore bagatwara abagore batagira imitima, abagore batihangana, abagore batazi ico bari. Ngo rero ngo bamabiga, abo bantu bamabiga ariko ntaho bashobora gushitsa kumenya ukuri. Yavuze abagabo ariko uyu munsi ntabwo ari abagabo nshaka kuvuga kategori y'umuntu wese, umugabo, umukenyezi, umusore, umwigeme. None umuntu afise ivyibende data. Hari amajambo y'Imana muri Yakobo hari amajambo y'Imana yavuze yanditse avuga hanura abantu nk'aba. Hariya mu gice cya mbere cya Yakobo ku murongo wa mbere, bambe mu gice cya mbere cya Yakobo ku murongo wa 15 havuga ngo mazwe kwifuza gutwara inda kukavyara icyaha kimaze gukura kikavyara urupfu. Amen. Na amajambo Yakobo yavuze ko ikintu cyo kwifuza, aho usanga umuntu hari ivyifuzo byama mu mutima wiwe, aho usanga umuntu hari imigabo y'ivyifuzo bitandukanye byama mu mutima, usanga umuntu muri we yamana ivyifuzo byo gukora icaha, yamagambire ko icaha. Ijambo y'Imana yavuga ngo kwifuza ngo gutwara inda nijya periode cyane nujya mwanya ubamwo uri koragwana n'ivyo vyifuzo bikarema ishusho bigatanga bikakora umugambi, nzotangura gutya cyangwa cyo kujya caco kwishuja muntu nzobigenza gutya, cyangwa kwecaje gusambana naka nzobigenza gusa, nzocaha tatu abagenzi hama bigende gutya, kigapanga umugambi wose, kigatwara inda iyo misi kikayitwara hama kizakivyara icaha, icana cyo kikavyara urupfu. Ni rino jambo rero
ry'Imana Paulo akabwira Timoteyo atera abantu b'amabiga ariko kwa kwaremerewe n'ivyaha aremerewe n'ivyipfuzo vy'umubiri nta abantu bashaka gushika kukumenya ukuri. Hari abantu bamatonda mu nzu y'Imana igihe cose, hari abantu bamatonda kumva ivyera vy'Imana bakamasasangura biriko bwije nuko bukeye, bakamumva amajambo y'Imana mu buryo butandukanye, ugasanga hari ahandi hantu bazirikiwe, ugasanga hari ahandi hantu wabohewe, hari ahantu ivyipfuzo vyabo bizirikiye. Nubwo bumva amajambo y'Imana, nubwo bama bigishwa iby'amajambo y'Imana, nubwo bama bigishwa ko umukiza akwiye kumera, ibintu akwiye kwirinda n'ibitandukanye bigenda biteza ibintu akwiye kwirinda ivyo ari vyo, ugasanga uwo muntu ntabwo ashobora gushitsa kumenya ukuri ngo abe mukuri. Bavuze ukuri ni Yesu, ngo abe muri Yesu neza, agendere muri we, yirinde ikintu cose c'ikinyoma, yirinde ikintu cose c'umwiza, kuko ikinyoma kiva kuri Satani, umwiza ni Satani. Rero Imana bigomba ko abantu bamenya ukuri, bamaze kumenya ukuri bakagendera mu kuri, bakagendera mu muco, bakaba bana b'umuco by'ukuri. Ariko ivyo ntabwo bikunda iyo umuntu akiri muri iki gihe, akiri muri iyi periode cyangwa akiri muri ibihe byo kuremerwa n'ivyipfuzo by'umubiri. Imana irashaka ko ivyo vyipfuzo by'umubiri uvyima igihe, uvyima umwanya. Hari ukuntu umuntu abitsinda, hari ukuntu umuntu abinesha, umuntu abinesha yemeze gutse, umuntu avyima igihe akavyima umwanya, akiyegereza Imana. Amatake nkayo yamaza mu mubiri w'umuntu ko twambaye umubiri, ariko ntabwo akwiye kutuganza, kuko tuganza ryara, tuganza igihe tuyahaye ikibanza, igihe tuyimitse ivyo vyipfuzo byo twabiha umwanya. Niryo rya jambo Yakobo yatubwira ko bica bitwara inda bitwara ryari, n'igihe ubisasiye bikaba muri wewe, ukavyanteretena, ukabiha ya mavideo atandukanye, ukabiha kwa rusaku, ukabiha zasi zitandukanye nziza zampli kandi ziza zitanga ingufu kuri vya vyipfuzo vyawe. Hari naco usanga waje kugwa mu canke ugasanga uricuza impamvu wabikoze, ugasanga rero ugenda utera uherengetera bukebuke. Rero umuntu arakwiye kwirinda ivyo vyipfuzo, umuntu arakwiye kwirinda ivyo vyipfuzo biza mu mutima w'umuntu, biza bikagira imigabo, bikarema imigabo y'icaha. Ni umuntu abwo yamenye Imana ko hari ivyipfuzo mu mutima wiwe vyaje birema imigabo yo gucumura, bimaze iminsi biri muri we, bimaze iminsi bidondobiye muri we, ariko Imana iripfuza ko ivyo vyipfuzo bisambura, kuko nta kindi bigambiye gukoresha, bigambiye guta mu caha. Kandi ijambo ry'Imana mu Baroma Paulo yaravuze ngo ijambo ingore y'icaha n'urupfu, ariko ingore y'Imana n'ubwingo budashira. Ngo iyo icaha kije mu mubiri w'umuntu kizana urupfu, si urupfu gusa rwo mu buryo bw'umubiri, bamwe mu buryo bw'umuhemu, ariko no mu buryo bw'umubiri, kuko iyo wononekaye mu buryo bw'umuhemu no mujye mwirukaza kone. Dufata akarorero nk'ubu ukoze icaha c'ukwica, urishe n'icaha ukoze, baciye bagira igihano yuko wishe nawe utazogupfa, canke tubona n'umuntu ashaka kwihora nawe uciye upfa. Washumuye urishe ukoze icaha, kandi caha kivyaye icaha mu buryo bubiri, kivyaye icaha mu buryo bw'umuhemu no mu buryo bw'umubiri. Ariko ijambo ry'Imana riraduhanura ngo uko kwifuza ntimuguhe ikibanza bene data, ko muguha ikibanza kuraza ugatwara inda ukavyara icaha, kumaze kuvyara icaha caca kivyara urupfu. Wowe binesha gute? Nta kundi kuntu binesha. Bwa be nambere intambwe ya mbere ntabwo ya mbere wofata niyo ko waca bugufi ugasaba Imana imbabazi. Byifuza kwizimisi kugwaniramwo iyo migabo y'ibyaha bitandukanye, cyo bintu gizimisi wiyumvira nukuri warumvise ijambo ry'Imana muri buri gihe, ariko ntaho rirabasha gushika mu mutima, kuko mu mutima hari indi migabiriyo, hari ibindi vyipfuzo, hari izindi nama mbi ziriyo. Rero kubikuraho nuko bwa bimaze guca bugufi ukarabe kwisuzuma, gaca bwifasha Imana mbabara kubwira ibintu ngize imisi mfise vy'ibintu bimeze gutya, ngize imisi mfise imiga imeze gutya, eheraba ngize imisi ngwanirwamwo n'iki caha c'ubushamba, ndahaba ngize imisi mfise n'imigabo yo kugikora, rabana naka twaravuganye, rabana naka twarumvikanye, ugaca bugufi imbere y'Imana. Hame ingingo ya kabiri, ugaca wirinda ivyo bintu mu gusenga Imana, ugaca wirinda Imana ugasenga vy'ukuri. Mu gusenga Imana umuntu umutima wuguruka, hakinjira undi bushobozi bw'Imana, hakinjira izindi nkomezi z'Imana. Izo nkomezi zizagufasha kuneshwa kwipfuza. Ntabwo ushobora kubinesha ukoresha ubwenge bw'iwawe, ntabwo ushobora kubinesha ukoresha ivyiyumviro by'iwawe. Rero nizo ntambuko. Ikindi kintu nicuko woca wirinda, hari abantu canke hari igihe hari ibihe kanaka canke hari imigwi kanaka canke ahantu ukunda kwicara kanaka, haba ahantu haza kwamplifya ivyo vyiyumviro muri we. Naho ahantu uca wirinda kugira ngo ntibize ngo bitware iyo nda, ngo bigute mu caha, ngo bigushire kure y'Imana. Kandi uvuga kuvuga izina ry'Imana mvumwe, iyo kijambo ry'Imana twavuganye ngo abavuga izina ry'Imana bakwiye kubaho batafise ibintu vy'ivyaho mitima, bave mu kugabitanya. Ijambo ry'Imana bave batemwe kugabitanya. Rero ni wewe uyu munsi
ijambo ry'Imana ryaje ko tuvyimva mwabanye iminsi wama wumva wama wigishwa kubyo butandukanye aho ijambo ry'Imana yavuze ngo wama wigishwa ntago arashaka kumenya ukuri Imana ashaka kumenya ukuri Imana ashaka kumenya ivyo urimo kumenya ivyo urimo vyari byo kumenya abamugwana bari kumenya ko ukwitwa mu rugamba urimo kugira ngo utabaruke no kurera Imana iguhezagire Imana ikugirire neza wowe ijambo ryikoze ko ufashe iyo ngingo yo kuva abantu n'ivyo vyipfuzo bibi Imana kugendere Imana guteka Imana kugirire neza dusenga mwami Yesu Kristo dasenga no muntu mwizina rya Yesu Kristo Nazareti aha yaragize imitagwa na bino bintu Mana ahe jambo riri musanze ntaho riho rimusiga ugende uhora umutima we mwizina rya Yesu Kristo ibintu byamwugaranye bigize imisi mu guhana yangu bishaka umurongo gukora icaha ndamusenga Imana umutabare umugire neza umugendere ubohore umutima wiwe mwizina rya Yesu Kristo Nazareti zobukoze cyane ndagushimiye ko umugendeye ndagushimiye ko umutabaye ni mwiza Yesu senzemwo Amen. Imana ibahezagire tubonera ku munsi w'ejo gatanu dusozera ino nyigisho yacu Imana bahumugisha murakoze ukaba wifuza kuza uraronka zino nyigisho twandikira kuri izi nimero +260 97 90 85 006 akamenza guteranya amajana 260 97 90 85 ubusa gatandatu canke ukaja kuri YouTube ukandika P.T.G.A Ministry Yesu aguhezagire murakoze.